naravuze ko ujya mugabo nzomwica ivyo bintu nivyagira inkurikizi Justin ntubura kujya mugabo atari seri nkeneye insobanuro zihagije kandi twari twumvikanye ahubwo nyine tubwiye byagenze gute kujya mugabo twagiye tumubona tuturaka amaguru nta mwanya wo guterana amajambo ofisi nsobanurira nyarutse Kantore twamufashe nko wari wabivuze cyatumutwara naho twamaze kumugenera kazobari ariko honye twabonye umugabo wawe adushikira ariko nawe twaramufashe tumaze kumufata yahise atwemerera amahera ngo tumubwire umuntu adutumye bivuze yuko ubu mugabo wanje azi yuko ari je gashatse kwicisha Kantore ahubwo rero mabuja ubutaha ni washaka gukora action nk'iki uzotegura imitahe isumba y'ujya muntu muhanganya afise ujya mugabo afise inoti hewe aha kareka Sheri namahoro namahoro my love okay akazi karabananiye amafaranga yanje hano rero Mabuja nahimbwa yodaho ivyo yariye iragaruka ikabirya ubwo rero twebwe dufate nkuko turimbwa ko wariwe n'imbwa nta mahera turi bugusubize wowe ahubwo twongera amahera hamucyo tubwira ivyo tukwiye gukora niba arashaka ubwo twosubira twongera tukamwica ivyo bisanzwe ariko sheri vugisha ukuri si ubwa mbere ubonye Kantore yishikira ngaha kurondera umwana kare niyo aratelefona canke akarungika umukozi aho nucubona ko ari ibintu bikomeye abagabo mugira imitima ikomeye none nico cyagutesheje umutwe gushika naho biri vyuba nk'ibyo
we bimeze gute nubu ntaragaruka ngaho ku modoka what uri sire kutigeze uva hampande y'imodoka Boss, mabuja dusonje ubwenge. Boss ndakwingenze mbabariro ndeke niyo mokereje wese nze gupfira hano. Kanore. Ni umuka uriya mwana uzomwirerana. Ikindi naco. Ni yaramukamenye ko nari ndabizi. Nimva ko ari jewe nzoca nicwa. Kanore. Tugende mu bukebuke biragenda neza. When uje mu nzu uyugarane n'umwana hanyuma nanje mbandanye nimvisha gukora wowe ntacyo dupfa nicyo gituma gukwica tukunyarukiriza nitwifuza kubabaza tukurasa rumwe gusa go mu mutwe kuko waduhaye amafaranga yatubwiye nitukubabaze ahubwo tugukureho ariko kino kigabo ndacice nabi nongere ndacice ndakizure kandi nongere kandi ndacice kuko nje sinkunda umuntu anyinjira mu kazi kanje Mushaka ndabakorera iki? Nyakubaho. Umugabo wanje hari umugore yamuvyariye kandi jewe narativye kuvyara. Uwo mugore kugeza ubu niwe akunzwe hamwe n'umwana wiwe. Jewe rero ico nshaka nuko umugabo wanje mu muforomata mu bwonko ntiyongere kwibuka uwo mugore amaze kumuvyarira umwana. Hamwe bankurunuka akaguma yikundira jewe gusa. Shaka ko yoce birukana kuraho ntazongera kubabona. Shaka ko umugabo wanje umwibagiza amakosa yose nakoze hamwe urukundo rw'ugacu rutumbereza kuri jewe gusa ntazongere kwiyumvira umukantore Natania wiwe. Ako nakazi gasanzwe kuri jewe. Ibintu bitoya cyane. Urafite ifoto yiwe? Oya Nyakubaho. Mfise yo mu telefone gusa. Nyereka iyo nyene.
umugabo wawe yitwa nde? Umugabo wanje yitwa Vugira nga. Kandi yavuga ngo ngorera. Umugabo wawe mu bwonko bwiwe hari abantu benshi, ariko mu bwe batatu nibo mutwara ikibanza kinini. Ushaka rero ko managura abo babiri hazigera wewe gusa mu bwonko bwiwe? Kona kantu gatoya. Umwana wanje yapfuye. Ndakeka ijambo wombwira nkatekana. Nuko umwana wanje yongera kuba muzima nta bindi. Ni gute wamfasha kuronka umwana? Uwo mwana agacapfa. Sinshobora kuvyemera. Ntabara. Ugira icyo ukoze nuko umwana wanje yongere kugira ubuzima. Sinoshobora gusubira muhira nasanga umwana wanje ari muzima. Ziba! Uya mwato ategezwa kumwica kuko ntihubahirije amasezerano. Twumvikanye ko agize ikibazo zo cyo mutuzanira, ariko cyabirukana mu masengesho. Urazi ubabare twagize igera ko baramusengera. Nivyo byase kuvyara. Iyo mana yanyu mwari mwamutwayeho kutabwa guhumwana. Icyo zaruzi coco. Twari kwihanganira ubabare twagize igwa ko baramusengera. Nico gitotazigizwa kumwica. Sije nabigize bavyeyi. Je nagiye ku isoko. Umugabo wanje abona umwana araremvye. Hanyuma aca muhamagarira abamusengera. Sinari kubakwa gukora iryo kosa. Urazi yuko mu masezerano twagiranye umugabo wanje ivyo bintu atarabirimo. Ndakwinginze. Twebwe icyo tugukopesheje utiza kucishura. Kandi ugihana amategeko. Yitubaheje amategeko. Bihanuronka ucishura incuro igihumbi. Iyo ushaka itagira inkurikizi ntwari kuza hano, wari kurindira igihe cy'iyo mana yayo. Waratwituye wibagiye gukurikiza amasezerano yacu. Guma hamwe rero ukisikiye umvirize inkurikizi yo gukinisha amategeko yacu. Ndabasavye bavyeyi. Cyangwa ushaka nawe gukurikiza. Tubandanye rero mufazi. Shaka sinjobiro cyawe. Nyakubaho. Vyo kunde ku icifuzo canje ndagisubiza inyuma. Niwigire mufazo ko wahisemo gusubiza icyumviro cyawe inyuma. Nta ngorane.
bijya numvise nivyo nshishikariza kwizera. Nivyo nyine umwana wawe yapfuye. Nari nkeneye kurira. Nanumva nkeneye gukorora amosozi ya nyuma. Ngiye gushingura umwana wanje. Hanyuma nanje nce ngaruka nze ndatuma abandi barira. Nari nizeye ko urya muntu wandangiye aza kumfasha gukemura ikibazo kuko mbona ngaha ndi muyabira mama Ivete. Yamara ivyo numvise bitumye ngira ubwoba ku buryo bw'uko ko numva ko nusubira ku mupfumu nopfuma ndeka ngahwera. Ndagusavye fasha kwiyumvira ico nokora ku bibazo vyambanye umurengera. Ahandi Kete, umwana wanje yapfuye. Mwivyo bibazo vyawe vyose ikiri mu wumva kiremereye kirusi buremere ikice wanje niki. Keti, reka mbanze ngende nshingura umwana wanje. Hanyuma nzoce ngaruka ndagufasha kwiyumvira ukungene twokemura ibibazo vyawe. ukaba wumva yuko utazosubira kwiyumvira ukorera ikibi kantore n'umwana wiwe. Reka ndagusaba ikintu, niwagikora nanje nzoca ndakubabarira burundu. isi yasa niyindangiriyeko. Umugabo wanje yafatanye itongo bwa mbere arambabarira, ariko nari ndabizi neza ko kuri we imbabazi za kabiri zitabaho. Nico gituma nategerezwa kurondera ico ushobora kuntabara uburake bw'umugabo wanje. Guhunga nkaja kure nkamusigarana kantore wiwe niyo nyishu yari isigaye. Ariko nari kubigenza gute ko atakindangana kimwe nari nitwaje. Muri aka kanya ubwenge nibwo bwategerezwa gukora.